Imana iguhezagire kumva aka kanya ufashe. Hariho ijambo rigufi nashaka kukuganirira, ni ijambo ryanditse mu Baroma igice c'12 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, ariko cyane nshaka kuvuga ku murongo wa mbere. Ni ijambo rivuga ngo ndabinginga bene data, ndiko ndavuga mu majambo yanje paraphrase, ariko murashobora kurisoma. Ndabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bimazi vyera. Arabandanya avuga ivy'ivyo bimazi ingene bikwiye kuba bimeze. Ijambo nshaka kuvuga ko ni ukwiyegurira Imana, ukuntu mu buzima bwacu nk'abakristo, nk'abigishwa ba Kristo, ukuntu bikenewe cyane gose ko twiyegurira Imana. Iri jambo ryo gutanga imibiri yacu ikaba ibimazi, niho hahagaze ico nshaka kuvuga, kwiyegurira Imana. Ikimazi ni iki? Ikimazi ni igikoko umuntu yafata kera ivya Yesu atarapfa ngo aducungure, akagitanga maze bakacica, bakacotsa ku gicaniro, kigapfa kikagenda agaheba. Nta muntu yatanga ikimazi ngo agaruke yongera gisabe. Kwari ugutanga burundu ukabuhevye. Nico turiko turasabwa hano ngo n'imibiri yacu rero tuyitange, ubuzima bwacu tubuhe Imana nk'ubwo duhevye. Iri jambo risigura iki kuri twebwe? Nk'abacunguwe, twaraguzwe, turi inyungu z'Imana, turi propriété privée, ndabivuze mu Gifaransa. Ariko kandi Imana irashaka ko biva ku gushaka kwacu, tuyiyegurire tubihisemo twebwe, tuvyumva ko ari byo bikwiriye, kwirekurira mu maboko y'Imana, tukayihebera vyose, tukavuga ngo ego Mana ganza ivyanje vyose. Nico Imana iri kwiradusaba hano, kwiyemeza kurondera kumenya ico ishaka no kugikora ataguhiga imanga. Nivyo biranga umuntu yiyeguriye Imana. Nimba mu buzima bwawe atari uko bimeze, atari uko utahura ubuzima rukristo, wumva ahubwo ko ari ubuzima bwo kumererwa neza no koroherwa, nashaka ndagusabe ngo wiyumvire ku rugezo rwo kwiyegurira Imana ugezeko uyu munsi. Urabe aho vy'ukuri Imana ikuganza, naho wewe wiganza wumva umenga Imana ntiyoshiraho ukuganza kwayo mu buzima bwawe. Ufata inondwi iri jambo ugiyumvireko kandi urigira isengesho. Ugire n'isengesho washaka ryo kwiyegurira Imana. Mana ndakwiyeguriye, ndakwihaye, kuko nico iri kwiradusaba hano, kandi ni itegeko. Ntiri kuravuga ngo nimba mubishimye ni mubikore, iri kwirabigira itegeko. Iyumvire ku nkurikizi zuko kwiyegurira Imana mu buzima bwawe bwa misi yose. Mbega hamwe no bihitamwo nkabikora vy'ukuri, nibiki vyosaba ko nca mpindura mu kuntu mbayeho ku munsi ku munsi. Hanyuma ivyo bintu wumva wohindura ubihindure. Ntibikubereye kubaho uri umukristo utiyeguriye Imana, kuko bica bituma utaba ico Imana yashaka kuba. Imana igushoboze kumva ico iri kwiravuga, kandi igushoboze no kugishira mu ngiro. Nzobandaniriza hano mu kavideo gakurikira. Mu kurindira, reka tugende dushire mu ngiro rino jambo, twiyegurira Imana nk'ibimazi, twihebere mu biganza vyayo, atari n'ivyo kuza kuvuga ngo Mana ngo mugabo ngo urabona urumva. Oya, twirekure mu biganza vy'Imana, twemere tuganze imbere n'inyuma, hirya no hino, hasi no hejuru, mu buryo bwose. Imana iguhezagire cyane.